ndi mu bantu benshi nzi uko nakunze Tanzania ntarayijamwo ndavye ry'amasanamu n'abantu benshi bakunda mu Buhinde kubera ajya amasanamu ahantu hose hatandukanye mugo twebwe tugiye ngo kubikora bacadufata bakaza kadufata ariko nkaje mbona nuko tudafisa tubarizwa hamwe tworomo tubarizwa ngira ngo mukadufasha mukaduha n'amabaje yerekana ko tuba abakinyi ba sinema ngira ngo byo dufasha tugeze nk'ahantu bakabona ko turi abantu tuzi je ndinda kwisigura ko nagiriwe ubuntu natega iteka televiziyo y'igihugu iranyizera turakorana tumaze igihe dukorana burya ngenda ndavuga ati jewe niho rukaraba kuwa mbere kuri televiziyo y'igihugu ntaca sanga niko ndafatwa n'umuntu ntazi nica jejo yaborewe ariko araza ngo ibintu ngo dabituye ngo hari iwanyu nje ndatwara rero nyakubahwa mudufashe Munga yakivuze kubyerekeye monetisation y'ivya economie numérique. Economie numérique normalement ni ubu buryo amafaranga azambo biciye kuri izi mbuga za Facebook na YouTube kuko ivyo bishika mu gihe hari igihugu cyo bagenda mu masezerano n'izo mbuga hanyuma amafaranga arinjira kandi n'ikodi iraduga mu bihugu maze gutera imbere cyane rwose muri ico gisata barabikoresha twebwe natwe nyicubahiro uwo mugambi wo kurondera monetisation y'ivyerekeye Facebook na YouTube twarawufashe umuntu kitumaze kuvugana nabo kanatsinda ku munsi y'igerekezo rya 4 kuri kuno kwezi turafise inama tuzojamwo yarije hazo harimo representa ba YouTube na Facebook Irebe FM ndavuga cyane cyane mvugira abakinyi ba filme mu Burundi ni gisata tubona cibagiranwe kuko akeshi mu bikorwa byose by'igihugu bibaho nta munsi n'umwe turabona umukinyi wa filme atumwa twahavuye twibaza yuko ari kubera bavyita ngo nutuntu tugenegene duca tubona yuko umengo ntibabiha agaciro mu gihe abarundi benshi basigaye bakunda filime bagakunda inyigisho tubaha tukabona ko mu mazu y'abantu turi mu mateleviziyo y'abantu n'ibintu twigisha bisakamara ariko tukabona igihe cyose hatumwe ko abaririmbyi hatumwe ko abakomedi ariko umukinyi wa filime nta n'umunsi n'umwe murashobora guca muvuga ati kubera iki none waje no munsi icyatumye nza ngaho no munsi n'ubundi sinaje kubera abakinyi ba filime batumwe nuko sanzwe hari ukuntu ndumuvuruganyi mu bintu bya online narageze aho nibera umu influencer ndatangura ndapubira ibintu kuri Facebook kugira ngo ndabe yuko byo ntunga kubera ko ndakora ama publicité menshi ama company amaze kunyizira akazarama ama publicité nkora bivanye na ya Facebook ariko ku rwego rwa filme nta munsi no rero turayibona tukumva turababaye rero nyakubahwa mudufashe ko ndabivuze imbere yanyu natwe muze muratwibuka hama ikindi tukeneye kumenya kubarizwa mu kiye gisata ntituzi nimba two kwitura ubushikanganje bw'inkino n'imico kama kugira ngo budufashe canke nimba mwogira ikindi gisata kitujejwe kugira ngo tuze turacitura na cyane cyane yuko ibikorwa dukora bishika kure kandi hari abantu benshi dufise baduha ubuhamya bari hanze bakunda igihugu cyacu kubera yuko baraba ishusho tubereka hariho abana benshi biga ikirundi baciye mu masinema yacu bari hanze dufise akamaro kenshi ariko turabise ikibazo kubera tutazwi tugiye gufata amasanamu mu marabara baradufata bakadukubita jewe narigeze ngira ikibazo mwirohero ndiko ndafata amasanamu kabisa abantu nga amapistoleti wamengo nisha umuntu ndavuga none ko dufise igihugu ciza kandi ibyo bavyiza tucerekanye abanyamahanga bakakimenya kandi filime nico kintu cyambere bituma igihugu kimenyekana je ndi mu bantu benshi nzi uko nakunze Tanzania ntarayijamwo ndavye ry'amasanamu n'abantu benshi bakunda mu Buhinde kubera ajya amasanamu ahantu hose hatandukanye mugo twebwe tugiye ngo kubikora bacadufata bakaza kadufata ariko nkaje mbona nuko tudafisa tubarizwa hamwe tworomo tubarizwa ngira ngo mukadufasha mukaduha n'amabaje yerekana ko turi abakinyi ba sinema ngira ngo byo dufasha tugeze nk'ahantu bakabona ko turi abantu tuzi
je ndinda kwisigura ko nagiriwe ubuntu ndatega iteka televiziyo y'igihugu iranyizera turakorana tumaze igihe dukorana burya ngenda ndavuga ati jewe niho rukaraba kuwa mbere kuri televiziyo y'igihugu ntaca asanga niko ndafatwa n'umuntu ntazi nica jejo yaborewe ariko araza ngo ibi bintu ngo ndabituma ngo hari iwanyu nje ndatwara rero nyakubahwa mudufashe hama ikindi nuko turi muri vizo y'iterambere igisata ca sinema ntimucibagire mudushiremo kuko biri mu bintu bizotuma abanyamahanga babona igihugu cacu buryo kiro kiratera imbere mu gihe twiza turabikina mu mareresi yacu bizotuma bigira kure hama ikindi naco turafise ikibazo cyuko tugomba dufise amadolari make mu gihugu ariko iki gisata nyine ca sinema ni gisata cozana amadolari menshi mu gihugu cacu mu gihe cyo kwitabwaho kuko YouTube hamwe yogana amasezerano n'igihugu tugakora dushiramo hariya nubwo tutaronka amahera bisanzwe tutadandaza bitewe nuko amateleviziyo dufise mu iki gihugu ntatugura amafilimi kandi ubundi mwahagombye no kuyahana kuko kwerekana ikintu cy'umuntu yakoze ku mahera atakiguze kandi je natanze amafaranga ico kintu ni ikintu kibi cyane rero umunsi w'amasezerano hagati ya YouTube na leta basi twebwe tworonka udufaranga duke kuko dushize filime kuri YouTube hari ukuntu YouTube duhemba amadolari akadolari kakaza gake ariko reka cha tugira n'ikibazo connection sikirenga nkuko mwabivuze ngo limitere ibintu mwene ivyo hari abantu bataturaba kubera connection muca mudufasha kubera mu Burundi hariho Canal Plus aho hakujya barafise ico bita Canal Box nakantu umuntu atunga mu nzu mpako dutunga Star Time canke nyene iki ukagura amayinite ako kantu umunyagihugu wese arashobora kugura akagashira mu nzu ugasanga araba connection yorohewe nimba iyo Canal Plus iringa kubera kitaduteza imbere nk'abandi kazana ivyo bintu babisaho hakuye kubera ko ijya satellite yaje si y'umunyagihugu muto miliyoni 4 kuyishira mu nzu naje ubwanje yarananiye ndagura kuko kugura ikintu c'imiliyoni 4 muhira biragoye atari nka societe canke igihugu cagutse rero mudufasha ico gisata gishobotse Canal Box kaza mu gihugu byo dufasha kandi bikaza mu ntumbero y'iterambere kuko kugira dutere imbere nuko na connection zo zaragwiriye mu gihugu cyacu Munga yakivuze kubyerekeye monetisation y'ivya economie numérique. Economie numérique normalement ni ubu buryo amafaranga azambo biciye kuri izi mbuga za Facebook na YouTube kuko ivyo bishika mu gihe hari igihugu cyabagenda amasezerano nizo mbuga hanyuma amafaranga arinjira kandi niko riraduga mu bihugu maze gutera imbere cyane rwose muri ico gisata barabikoresha twebwe natwe nyicubahiro uwo mugambi wo kurondera monetisation y'ivyerekeye Facebook na YouTube twarawufashe umuntu kitumaze kuvugana nabo kanatsinda ku munsi y'igerekezo rya 4 kuri kuno kwezi turafise inama tuzojamwo yarije hazo harimo representa ba YouTube na Facebook hanyuma turategura kuvugana ingene twosubira kunagura gukorana uko byarigeze kuba hanyuma ntivyakurikiranwa birahagarara ariko ubu unye nizeye yuko baba ba influencer babo bose ugwaruka cyane bijya gasapu yavuze abantu bose bashobora gukoresha ziya mbuga zikaza mu buryo bwinshi n'amakori mu gihugu kubera yuko ushikisa cy'ishobahiro imbuga nyinshi zaba umaze gukikana akatari gake nyinshi ziriroje hanze y'u Burundi abakori yo kwinjira mu gihugu aja muri ibyo gihugu hari ziri muri Amerika ziri muri Sweden ziri muri Norvege ziri mu Rwanda ziri muri Tanzania aho ubugwaruka rwacu zafite icyo kibazo ariko bituma twarayivuganye n'aba influencer twaragiye twahora mu kategori y'abagisha makuru aba influencer mu minsi ya vuba kajya kazodukundira duhure n'abasineast nabo nyine amakonteni yabo arashira kuri ziya mbuga nabo nyine barinjiza amafaranga kandi yo gucoronka uburyo butari buke ikindi nyicubahiro bijye bikorwa byose dukora muri leta nk'aba bantu bakwepa amakori kajya kamashini ka obere bagakwepa aba influencer barafise ububasha gusumba n'iminyamakuru ntaje ndavuze ku buryo bashobora guhibiriza abantu bagahindura ingendo bakareba kwepa kajya kamashini je nakararo ngiye kugura nka Ferabeto muri Asiatique ni kamyoneti umuntu araguha karibu ukinjira winjiye ujyaho hanze akabona ko nje ni kamyoneti iri k'abapolisi acabwira uri ndani ngo kubera iki aziko nza kumusaba
ko ndiha muri burya buryo kugira ngo amakori agende ariko barabikwepesha muri Asiatique twabikurikiranye n'ingorane aba influencer nyine cyubahiro haba mu magara y'abantu muri bya byavuze by'imyanda ibicafu hirya no hino barashobora guhimiriza bagahindura abarundi ku buryo udasanzwe cyo gituma ntabashize inyuma mu kubakira turagira inama kandi n'ibitari bike bikorana hari icyo bavuze cerekeye ijoro ry'igihugu nibyo hariho porogaramu mu bukanganyi n'icubahiro muzi yerekeye promotion de l'image de marque du Burundi harimo n'amareresi twateguye tuzokoresha RTN barafite ibikoresho ndashima cyane rwose kuko bari sibizo mawuti ubunye mu yerekeye uburyo naho nyine byavuye ku bukerebusi bwabo kuko nyine cyubahiro hariho amasezerano hagati ya RFI na RTNB abaha uburenganzira bwo kuronka ibikoresho ku mwanya n'amafaranga mbere bakanayabahereza agacakoresha mu kugura ibikoresho bigezweho abyo byose bikoresha kugira ngo isura y'igihugu ibiri muri programme dufise tuzoka nabo bose aba influencer y'ibinyamakuru hanyuma berekeye yavuze bya Canal Plus cyangwa Canal Box naco nyine turagifise kubera yuko twaravuganye nabo barafise gusa ibibazo byerekeye amakori bavuga yuko amakori ari menshi muri barihishwa muri Canal Plus mugabo tuzovuga n'umushikiranganje bijwikiga cyane kugira ngo tworohereza bene igihugu bashoboye kuronka amaxe kuri ubwo buryo bubaha amakuru kuko birungura ubwenge bikugurira imitima y'abantu abantu bakamenya ibitari bike ariko nyine cyubahiro ko ngifise ijambo hari ikibazo kimwe ibinyamakuru byigenga nta vyigenga biriho byose n'ibinyamakuru ko bikora ku murongo umwe mwarabibonye cyubahiro ngene bakorana neza mu byerekeye iby'igihugu na cyane cyane hari abagize mu byerekeye amatora narabashimiye cyane rwose ko nariko ndabikurikirana hariho amafaranga y'amarodevance bariha muri ARCT ayo mafaranga bigizija ko bayatanga mu madovize mugabo abo binyamakuru bifise amafaranga y'amarundi ku makonti rero baca bagenda gutora amafaranga muri konti y'icubahiro bakaja kuyavunjisha kuri marché parallèle kubera les banques ntizikibaha ayo madovize yo kurira muri ARCT igaca iba ingorane kindi naco nyine cubahiro nohereza ko RTN Besikuru yayikora inyegereye cyane irishuzwa amafaranga muri ARCT y'amafrequence mugabo dukoreye igihugu kimwe nkuba bavuga ko bayishuza miliyoni 400 mugabo twaravuga n'umushikiranganje ugaca leta avuga yuko bataza kuyatanga mugabo amafaranga ava muri RTNB kaja kuri ARCT kubera amafrequence ariko afasha bene igihugu ni ibintu twovugana ariko mugabo tugiye kubasanya n'icubahiro mukadufasha kugira ngo ibyo bintu ntibibandanye hanyuma mu kurangiza nyine cyubahiro RTNB radio televiziyo hariho ahantu idashika hari ibintu byerekeye amazone d'ombre turiko turakuraho mugabo nyine cyubahiro igihe cyose bigiye muri budget mu bushikanganje barakunda kubireka nyine cyubahiro hariho ibice bimwe burya iyo abene igihugu badushize imbere turiko turatunganiriza iby'igihugu akaba yumva amakuru y'ahanda yiwiwe amugenewe ntayumve asa n'umwana nyine cyubahiro uzosanga umufise mu nzu hageze gufungura ugasanga afunguye ibyo utasumye cyangwa ibyo utatetse icyo gihe bawe ko bamugutwara twosaba rero nyine cyubahiro ko muzodufasha muri ico kintu kugira ngo aya mazone d'ombre amafaranga yotekanywa twarayishize mugabo bakabikuramwo amafaranga avuga ngo abarundi bose territoire y'igihugu cyose ibe couverte par les zones de la RTNB kuko nakabazo nako ngene kari kambakiye murakoze igicubahiro Irebe FM